rapport est là. Ça vient ah oui. Applaudissez s'il vous plaît. Mettez le... Applaudissez. Imfashanyo igizwe n'imiduga za Rusehaba-Niha ibiri niyo yatanzwe kuri no wa kane n'ishirahamwe mpuzamakungu PAM ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza nyanganda sida mu ntumbero yo gufasha leta y'u Burundi gutuza ikiza ca coronavirus. Muganga Tadende Kumana yakiriye imfashanyo arashimira ishirahamwe PAM ryatanze iyo mfashanyo akibutsa kandi ko impinga ikiri ndende kuko gukiza ca coronavirus bagiye no kukigwaniriza mu mavuro mato mato aho hazotunganywa gushasha ahazokwakirirwa abiketswe kwikiza ca coronavirus. Mu migambi yo kurwanya cakiza coronavirus beje kuronka ambulance zibiri zije ziyongera kuri zindi zibiri PAM yari yaduhaye bafatanije nabo muri USAID eka mbere no muri système des Nations Unies. Rero deje kuronka novuga izi ambulance zije zongera kuzo twigeze kuronka izi zo zizofasha kugira ngo abo tubonye baremvye bandi bijya mugira coronavirus tubatwara twabashikana aho tubafashiriza batanduje abandi. Ivyo birafasha kandi izofasha no mu zindi ngwara dusanganywe dukurikirana ngaha mu Burundi. Icya kabiri kwari ukushikiriza hariho centre hariya mu Gatumba bategerejwe kwagura bijya bitaro kugira ngo ushobore byari mu mvo yo gukinga ikiza ca Ebola mu gatwara Imana ko kitashitse mu Burundi. Burebe cha bidufasha no mu kwitaho aho tubonye ko twiketse ko coronavirus canke babasho n'izindi ngwara zibiza nka kolera n'ibindi. Icya gatatu kwari gushikiriza novuga ama certificat abakozi yigishijwe na PAM muri Kamebu kugira bashobore gukora neza ivyerekeye gushikana imiti hafi ya bene gihugu hariya mu mavuriro y'uburere kandi turashima yuko banatwemereye ko bazoshobora gufasha kugira ngo twagure ububiko bw'imiti mu burere bw'ubuvuzi kugira ngo imiti ibikwe neza kandi ishobore gushikira abene gihugu ifise karite imeze neza. Virginia Villar Aribas aserukira PAM mu Burundi amenyesha ko ishamwe PAM ritegeza gufatikanya na leta y'u Burundi kurwanya umugira wa coronavirus nkuko ryari ryabitanguye mu ntumbero yo gukinga ikiza ca Ebola.